Hello guys. Vyoba bigushikira ufise telefone uriko unaviga canke uri gukora ibindi bintu canke uri mu yandi ma application ukazibona bagutayemwo ibintu vy'ama publicité bikakujana ukabura ingene wobikuramwo. Twagiye kurikirana iyi video ndabereka ingene ushobora kubidesactiva. Ucuja muri parametre ya telefone yawe. Urarondera parametre. Uja kuri barre de recherche hejuru muri parametre kugira bikorohere kubona, uce wandikamwo DNS privé. DNS privé je ryamaze kuza, uca ukorako kuri DNS privé. DNS privé uca wongera ukoreko ngaha kandi DNS privé ngira mwese murahabona guys. Ukora kuri DNS privé uhejeje ukora kuri DNS privé kandi aha rero ucubona aya majambo hejuru handitse désactiver, hagati automatique, hama hepfo no.d fournisseur DNS privé. Ucushira aha kuri aha hepfo kuri no.d fournisseur DNS privé. Bivana na telefone ufise, bivana n'ubwoko bwa telefone ufise. Hari uza gusanga handitse DNS specifique. Ucushira aha hepfo ha gatatu. Hama ucuza aha hepfo abona ariko hadanja curseur wandikemwo iri jambo DNS addguard.com. Uhejeje uca ukora kuri enregistrer. Uca waregistra. C'est fini. Aha zirya ad zose zirya publicité baguha uriko unaviga canke zirya publicité baguha uriko wikoreshereza ama application nk'amaji abantu bakunda gukina ama game canke uri ku ma website ziba zihagaze. Hanyuma kandi reka ndabibutsa ukaba uri mushasha wibuke kugira abone na subscribe kuri iyi channel Kabata TV. Wibuke no kugira partage kugira ibi ubonye ubisangize n'abandi. Tibagiwe na like. Murakoze.